murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri. ubuheruka muri murikira ukuri. Madame Soupé, Sabwe. toutes mes félicitations. Kokiga gakima. Uradugijwe ipeti. Uheru no munsi ndakugize comptable wa usine. Ngongo iki? Urumva? Alice agira je muri prenatal. Yego. Uravyumva ko hacakenerwa uwo musigaranira. Usine ntiyobaho ata comptable ifise. Rero jewe nahisemo wewe. Vyahavuye bigenda gute? Bon, jembo namukuye mwese nibaza ko twotangura inama. Yego turakwiye n'ukuri. Okay. Iza kuba ntoyi cyane kuko mfise ingingo imwe gusa mumenyeshwa. Nayo si yindi ni juste kubamenyesha ko mu kiringo Alice azomara mwikonje asigaraniwe n'uwitwa Space. Witwa Space. Ivyo nababwira byari ivyo musubire mu mabiro yanyu mubandanye imirimo. Inama yaheze. Ijambo nyakubahwa gakima. Burya nari navuze ko inama yaheze. Ego mumbabarire n'ukuri akabazo je numva ntogenda ntakabajije kuri ubu ntihabuza n'abandi bariko barakibaza ngaha. Okay basi baza ariko nturandire. Ego jewe igenwa ry'uwo muntu rinteye amakenga. Amategeko dusanzwe dukurikiza ngaha avuga ko ingingo nk'itegerezwa guca muri comité de gestion ikemezwa canke igahakanwa. None utaranagerana kure ndakumenyesha ko bidakenewe kubaza komite kuko ni interim. Supesa hari nka comptable wimfata kibanza. Alice ikonje iheze azoca garuka. Urumva rero ayo makenga ntakenewe. Naje ndasavye ijambo. Mbe condo mweba babwiye ko atanama ndende ikenewe ntimwumva? Akabazo kanje usaba ijambo gafatiye kuca amategeko ya izina avuga aho handitse neza ko uwuja mu kibanza ca comptable aba mfata kibanza ataba mfata kibanza yabwirizwa kuva mu bagsionnaire. Atavuye mu bagsionnaire naho akava mu bakozi ba izina bamaze kumenya ivyaho. None ganya kubahwa mwebwe mwisunze iki mu gushiraho umuntu tutanazigaye? Condo mwe n'uyo mugore mushase rero kuvuga ko nafashe ingingo ntabanje kwiyumvira neza. Oya mushaka nabi twasavye umuco wo kwigenwa ry'uwo Space tutazi. Hewe jewe ndamuzi kandi birakwiye. Mwibaza rero ko je ndikijuju rero. Oya muradutunga none mureke twundenza urwamo rero. Gusa twabaza itegeko ryakurikijwe mu kumushiraho. Umvirize uwumva adashimishwa n'ingingo nafashe natanga imihoho aje gukora handi. Ico kiroroshe abari dakoro nabo musubire mu mabiro yanyu. Rudaga niba guhonyo. Merci. Wiyongere usubire wiyongereye. Gipe urakoze ku mapori. Mugandigerera wangu. Bande kwivya gateganyo burya. Asha singene ikintu kinzitatse. Reka. Oya soma mwana. Yego merci. Ega haja narahaciye sha muhungu ndabizi. Asha uribaza ko ijuru ryakukuyeko. Ijamba baje. Zofungwa burya jewe. Aka. Aya nakuri. Uvuga ndaguhamurira gahunda. Birahamura nyene. Mugabo nibutse ko napfunzwe kubera umutinde w'umurengero. Agahinda ariko kanyica. Uratse ko nkanze. Oya reka. Nagira ngo nibindi. Gipe. Ico wumva ari gito. Gito jewe. Ubwo urabona ko ntakaje umwidegemvye wanje kubereza umurakimazi nyene. Oya Rutaka. Ntuze we kuko. Oya Rutaka. Oya tuvugira hejuru ibintu nk'ibi muhungu. Kubiriki. Natwicaye kwa mwami. Nubuza bakumva. Bashake bayumve. Umva rero. Barakicwa n'umwumwe barakagogwa. Ayo bage. Abantu mukazisha burira. Iyi sizo bakora kubako. Oya hora. Ndi Rutaka. Aho bavumagura. Yabo. Urazi ko byozunguruka ugasanga umurengero yagukuye mu ngorane. Reka kurota. Ivyo bizofa bibayeho. Kurota. Uwo mutima ntawo bakira. Barya buzuyemwe ibintu by'amadayimoni gusa akazi. Reka ndakwibuze. Mugabo rero ibi ndiko ndakubwira. Zote ubibone buke. Ivyo. Oya reka. Naco ewe niza gahinda ngaho, niza gahinda kawe.
akira wenda kwizigiye amanito cusubitse nanamite yawe nkorako ni ikintu nirabire oya rero oya subiza phone yanje oya rindira gato n'ikintu ndaba gipe ntufyonda aho ndagusavye n'ikintu ndaba oya kubera ikigarutaka wenda kubwiye ntupime kugura iyo dosi nimba atari umuntu telefone subiza agahinda kanje ndagusavye subiza rudagara wagucungiye anchunge gute gasho n'inzoga zawe ndaziheba pe gipe impa mabereza akira data wanje ntitubi mugabo rero ico kintu hazo no kunjinoki umbwiza kuri ni giki garutaka akagacha akuboneka kabitse ikintu gihambaye kizohindura ubuzima bwanje murabone naho nakagende ali bantu bakuri izini niko ujya bameze kumenga utashira gushavuje mama bameze gute ndakubwire nta ndero bagira nta niyavene mana yanje ati nta niyavene baba rero kunweza ndagusabye reka gutwenga n'ukuri jewe mpejeje inama mbabaye kubera zijya ntashima z'abakozi mwavuganye iki none mwavuganye iki abantu nigoye nk'abatuma kosha nk'abashikiriza comptable zo barakora umwanya uzo uri mu kiriro sire niteze ko banshimira kubona najize umuntu ibintu bitarabura ikibikora hewe zabona baranyubahutse none warize ndega mama supesi sa supesi bien sûr supesi umugenzi wawe none nawe kuvyumva oya nizere ko ari blague kubera supesi z'umuntu ugatangara bagushavuye mama ugatangara bagushavuye mu nama bambazagiza utubazo tutagira umutwe n'amaguru mbega ntibaretswe ahubwo bararetswe kandi neza cyane kuko bagucishije mwijisho oya ntandero bagira hajya babonye ko wahunyanze amategeko agenga izini nta kuntu na kumwe interima yo basire na supesi ntibiba supesi yo basire nande rero wari kwashira umuntu afise profile ihuye n'icyanditse n'amategeko mama apana supesi vye supesi oya uwo nawe ninde rero ni condo kandi nane sidani kubarira afise uburambe hajya kuri izini kandi n'umu actionnaire n'amategeko niwe birekurira pe ivyo ni byanyu kumenya supesi jewe rero nahashize supesi kandi uba telefone ubabwire biyo bari kuvuguriza ingingo mfata jewe uravyumva mama ingingo zidahuye n'amategeko barazivuguza nyene kuko birabaha uburenganzira mafiye ntiwiruhisha usigura umwanya wose uzomara mwikonje supesi niwe azogusubirira kwemba utavyumva mubwira mbise erega mama naho abaye umushefu ntibisigura ko abo mukorana batagira ijambo no naho mwihendera mwese rero sinshobora kwitwa gerante wa usine atari je mfise ijambo rya nyuma ntibibaho Alice mama we ntuvyumva ndagusabye uzosoma amategeko ya usine gerante adafata ingingo uri gerante utegezwe kumviriza ivyiyumviro bya bamwe n'abandi unavyisunge mu gufata ingingo niko bigenda oya nta kumfata nk'ikijuju bambazagiza utubazo tutagira tumoro ku ngingo nafashe nimba izine ho ritwarirwa mu kivunga kwaga kimasuko mama ivyo ntuburabishira mu mutwe aba actionnaire n'abakozi barafise uburenganzira bwo kubaza basaba umuco ku kintu badatahuye cyose none se amahera yabo uri kurajera mama mbisa ndakuvira iruhande nigire mu cumba niruhuke ati supesi we Toyo. Esa. Kurafya. Abarengero tuko turagoto kandi turageramiwe. Shamu, none tugeramiwe ni iki? Kuru. Nani bahatse kumbona igimane rakinja. Ivyakuru byo nindatari. Nubu naho ataye John mu mvuto. Yo. Abarengero turahonye mugabo. Ariko nawe mukurenza urugero nimba ariwe wabizanye njyewe ndengeje urugero rero none ikintu kibaye ku bantu babiri gusa none abo ni baki ucu kigagamisha ngo nabarengero twese twahonye kashare we nakubwiye umviriza oya umviriza ivyo bintu byo gufatira mu kivunga wapi wamugesera sense izo oya bukebu musazi none ucunyita none umugesera nayibo iki kijamana toyo ntumbona to oya ni mugende bukebuke ntumbonera
nimugende buke oya buke jewe ntunzane ko uburya wanzoka ndari inzoka mumaze imisi mudusomborotse cukura TV oya nukuri ndabasaze gende buke buke kunsomborotse no ngaha mu kabara oya ngaha no gusatura ntufite ne oya nimuvuge buke jewe ndakwereka wambura kimazi toyo mwanyumvira oya nukuri mana imbura kimazi mwebwe mwabisumana yaco mubigira birebire niyo mpamvu mwije amatora mukamuniga kuri ugira muhiganwe mwenye kumwakiriza ivyo nawe inzoga yanze canke ndakumangura jamusaze yasaze mu mutwe yashika imbere y'amakatangura kucukura oya bashoya nta matora k'ivyo bintu kurasara none iryo cuza bacerekana ari kure ba subiramo rimwe mukomeye oya gusarira kuri urabona ingana kanyenyeri mu mubabaje yo abaye ikiga yemwe mu kurindira kumenya uko vyagenze reka tube turasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko kandi nkuko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe mbega hamwe wowe ufise umugenzi afise imvugo nk'iyo ya mugenzi wa gipe wo mufasha gute intererano zo munsi reka tuzihere kuri Jean Claude Mvuyekure ava muri commune ya Gishubi ku mutumba wa Bukoro mu ntara ya Gitega ati iyo umuntu afise umugenzi nk'uwo wa gipe nogerageza kumwumvisha ko bose bababajwe na kahise ko atabo vyahaye umunezero abandi bibasiga mu marira ati kuko bose afise ibikomere vya kahise kabi ati nkaheza nkamwumvisha ko ivyo vyashikiye John nawe vyomuba ko atomuvuga nabi ngo nuko ari umurengero atahubwo ati yorindira ubutungane ati kuko hari igihe yosanga John yera ati kubera ko gusa ubutungane butarakora ati no mwumvisha kandi ko twese twababaye tukareka kubakira ku vyakahise maze tukubaka kazoza keza uwundi munywanyi yatwandikiye ni Murengera Ntwari Alfred ava ibuhumuza mu ntara ya Cankuzo kuri centre yagize ati umugenzi wese yoba afise imvugo nk'iyo ya mugenzi wa gipe nuko imisi yose imbere yo kuvuga ubanza ugahindukiza ururimi incurindwi ku buryo wumva ko ivyo ugira uvuge vyogira akamaro ku muntu wese yokumva ati rero imvugo mbi nta kindi vyara atari injyane mu bonse rimwe ikabiba n'urusaku n'urwanko rw'umuranduranzuzi mu kibano no mu bavukana yarangije agira ati nituyigwanye twivuye inyuma kuko kera bavuga ngo sekirimi kibi yatanze umurozi gupfa Undi munywanyi yatwandikiye ni Faratiri Engineer Nyandwi Blaise akaba yiga muri Grand Seminaire y'Iburasira yagize ati mfise umugenzi nk'uwo wa gipe ngo ico namufasha kugira ntagumana imvugo nk'iyo icanishamwo bamwe nabariya agatama makosa ko badasangiye umugwi imizi y'ibibi canke ingorane bagize muri kahise byatewe nabo badasangiye umugwi kandi atavyemeza afise no muhanura ndamubwira ko atofatira mu kivunga ati nimba hari wagiriwe nikosa riharugwa kuri wenyene ku gatwe kiwe tokwitwaza ngo umujyambwa bumwe agatukisha umuryango ati ahubwo umujyambwa bumwe akitukisha wenyene ati kandi nabo bari kumwe mu mugwi hari abakoze amakosa ati kandi no muri abo badasangiye umugwi hariho n'abakorewe amakosa ati nkaheza nkamwumvisha ko mu mugwi wose haba hari ababi n'abeza ati kandi nkamwumvisha ko atogumana imvugo nk'iyi tuma tuguma mu njyane zidahera bigatuma aho tubaye tudatera imbere ati ahubwo tuguma dusubira inyuma atantambwe dutera ati tugaca twama twugarijwe n'ubukene ati ko aho ko kwiyumviriye byo duteje imbere ahubwo twiyumvira ukwihorana ati mu gihe hari wagiriwe nikosa nitureke ubutungane bukore amatohoza ati kandi imbere yo kugira ico tubivugana niturindira ico ubutungane buvuga ku vyo bwatohoje kugira ntidusange turiko turagiriza amakosa n'abatagiriwe n'icaha Jean Havyarimana w'Imurunga aba imakamba kuri centre yagize ati mfise umugenzi nk'uwo wa gipe no muhanura ko yoreka kuguma afatira inkozi z'ikibi mu kivunga ngo nukubera n'umurengero canke umuseruko canke wundi mugwi kanaka ngo nibo babagiriye nabi nkuko womenga abandi nibo beza gusumba atahubwo yotahura ko icaha iyo kibaye citirirwa uwagikoze apana umugwi canke intara yose ati kindi nuko yoreka kuremera icaha kuri uyu canke uriya mu gihe ubutungane butaraheza tohoza ubwerekane w'icaha cagiriye Reka intererano z'uno munsi tuzirangirize kuri Yamuremye Rishari ava mu ntara ya Gitega muri commune Mwaro muri zone ya Muyebe ku mutumba wa Gitunga yagize ati imvugo y'uwo mugenzi wa gipe n'imvugo yo gucanishamwe abene gihugu ati burya abo mudasangiye si kuvuga ko baba ari abakozi b'ikibi nkuko ariko arabivuga ati amakosa canke ikibi bishobora gukorwa n'uyu canke uyundi atarabwe umugwi ati natahure ko no mu bo musangiye umugwi hariyo abakora amakosa ati yo rero ugumanye ivyiyumviro vy'amacakubiri
bigatuma adatera imbere ati kuko hari aho usanga uwo gufashije ari uwo mudasangiye umugwi bigatuma uca umwinuba kandi barayamaze ngo ubugirigiri bugira babiri ati kandi ngo umutwe umwe wifasha gusara ntiwifasha gusaba ati abantu bose bafise ivyiyumviro nk'ivyo vy'uwo mugenzi wa Gipe bakwiye kuva ibuzimu bakaja ibuntu ati kuko amase ya kera ntagiho mu rutaro aho tugeze saho kugumana ivyiyumviro vyo kwinubana ati ahubwo nukuja hamwe n'abandi tukaja mu mashirahamwe yo kwiteza imbere ati kugira twinjire neza mu mbonoka zoza igihugu. Reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha ubu naho ni wa mwanya twasomera akabazo ku gice muhejeje gukurikira. Akabazo nakagakurikira mufatiye ku kiyago ca Alice na nyina mbega umwana ntiyarakwiye kwemera ivyo umuvyeyi wiwe avuze. Ndasubiramwo mufatiye ku kiyago ca Alice na nyina mbega umwana ntiyarakwiye kwemera ivyo umuvyeyi wiwe avuze. Akabazo murakumvise mukaba mufite ico mushikiriza imutwandikire kuri ya numero mumenyereye ariyo 61 ubusa ubusa 913. Eka nabo wowe wifuza kwironkera igikino murikira ukuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp mutwandikire kuri numero 61 ubusa ubusa 913 hama duheze tubashire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku mbuga zacu arizo Facebook hamwe na YouTube. Imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cya gice c'amajana 928 muri rwa rukurikirane rw'igikino murikira ukuri. Reka kandi tubonereho n'akaryo ko kubifuriza umwaka mwiza w'ibihumbi 2026 uzubabere umwaka w'amahoro n'ubumwe aho iwanyu. Murakoze naho butaha. Cari igikino murikira ukuri. Murikira ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.